mw'ijambo ryiwe avuga ko hari ibintu avuga biteye isoni nimba afise abamuhanura bagende n'ukuri bamwegere ngo ababirigi ngo bagiye banyegeje ibirombwe n'ukuri n'akamaramazi ibintu uriko uravuga none umuntu wovuga ngo yagusigiye inzu yawe ngo hanyuma ngo ivyawe ngo yagiye binyegeje ngo mu nzu yawe nyene ivyo mwumva bitari bike inzu yawe ukayimarana imyaka 64 ngo jewe n'ukuri ngo inzu ndayifise ndayimaranye imyaka 64 ngo ino nzu yari irimwo ubutunzi bukomeye ngo ariko ngo sinigeze ndabubona ngo mfise umuntu yari ayifise imbere nyanka ngo ivyanje ngo ubutunzi bwanje yabunyegeje muri ino nzu nyene bafata ko ari wowe uri kigugu wewe ufise igihugu imyaka 64 ubwo butare buraho abo bantu barakwigishirije abantu bawe abarundi baragiye mu birigi bariga ivyo byo gucukura ubutare baragiye mu yandi mahanga hose baravyiga wewe ufise intwaro uri wateza kubitunganya ukaja garuka inyuma y'imyaka 54 urira ngo baranyegeje ibirombwe ivyo bintu n'ukuri iryo si barakuva umukuru w'igihugu aza kurira avuga ivyo navuga ati twe duteye isoni niba twamaze iyo myaka yose tudashobora kubona ivyo dufise nayo ubundi iryo nibara ariko nivyo avuga n'ikindi kinyoma kuko jewe mw'ishure ikarata yerekana ubutare bw'u Burundi nta muntu yaciye amashure y'u Burundi iyo karata atayize iyo ariko arerekana ubwo butare ngo iyo bunyegeje usanga ku ikarata buriko bwanditse ko aho hantu buriyo none abariko avuga ibiki buriya ngo ababirigi akaca avuga ingene biba ubwo butare babutwara ego data tubifate kuko abivuze ariko twibuke ko abo babirigi banasize bubatse amabarabara y'Uburundi tutari dufise ibintu vyinshi hari amazu menshi n'uyu munsi mu Burundi dufise yo mu gihe cy'abirigi ariko akimeze n'uyu munsi nta wovuga ngo ivyo bimbuye byose ntaco babikoresheje kuko igihugu ko bagisanze siko bagisize uworaba ndayishimiye ko yasanze Uburundi nuko ababirigi basanze Uburundi hanyuma uko babusize n'ingene wazobusigisha azoba yongeyeko sinibaza ko azoshobora gushikana n'icicumi cy'ivyabirigi bagiye bubatse ariko aho ndahave ngaruke ku butare abarundi bariko bararira mu mihingo yose y'igihugu wavuga ko ubutare babwivya bugira ubwabo bonyene wewe ariko agira iki uyu munsi havugwa amasosiyete abiri yiwe imwe iri Muyinga iyindi iriko ikorera mu Cibitoke amasosiyete yiwe ariko akora ibishoboka byose yigizayo abandi barundi bahora bimba ubutare kugira bugira ubwiwe acazana uruyeri rukomeye muri ino misi rumeze gute ngo mama ngo bashinze ngo sosiyete ya Sopebu ngo iza guhura na ya sosiyete yiwe nimba ari Sotebe ngo bace bakora ngo yindi ngo yitwa Sotebu ngo Sopebu ngo izokwitwa ko iserukiye leta uko leta ngo izanye itongo riri mu butare ngo none ngo Sopebu ngo Sotebe nayo imwe yiwe ngo izanye uburyo bwo kwimba ubwo butare ego data ivyo tubifate ni vyiza ni imwe bavuga leta ifatana n'amasosiyete kumbure yigenga mugabo hageze bwa butare ihene bizoca bigenda ngo ya Sotebe imwe yiwe izokironka 84% ibizova muri ubwo butare ya indi serukira igihugu yazanye itongo nye n'ubutare ikironka 16%. Mwumva ivyo ubwo butare buzoca busigara rubwande sosiyete ndayishimiye itwara 84% hanyuma sosiyete y'igihugu ironke 16% ku butare twebwe nyene twizaniye ni nk'umuntu yovuga ati je mfise umurima w'ibijumbu ku banyagihugu batoye ko banyumviza kuyandaye ko bovyumva wa munyagihugu wowe ufise itongo warisizemwe ibijumbu irizuye ibijumbu hakaca haza uwundi avuga ati jewe rero ndaje nzogufasha kuvyimbura tubishore mugabo tumaze kubishora ku kijumbu tuzoba turonse amafaranga 100 wewe uzoronka 16 hanyuma je ntware 88 ninde yokumva ivyo bintu ninde wewe itongo ryawe ibintu wikoreye ufise vyiwawe byo kumvikana ko atwara igiteke ingana gutyo ukaronka ubusa kandi ari ibintu vyawe ngo uwo ndayishimiye atubwira ngo abandi bi ubutare na wari muri ivyo bariko bararira ingene muzaca ibitoke bazanye igisirikare ngo nico kigiye kwiba ngo abahora bimba nabo abahora bimba inzahabu ngo nibemere ko bimbuye bazohiga isoda 70% batware 30% ubutavyemeye acavamwo none nimba ababirigi biba ubutare bakabugira ubwabo hari uwoza arusha ndayishimiye nabo basangiye kurongora igisirikare kuri ivyo byo kwiba ubutare bw'abarundi n'abanyagihugu ayamarira abarundi bafise mu mpande zose ni hehe nawe azobataniye na wa mubirigi twumva ariko aratuka narijya wewe avyiba bigira ivyiwe wa mubirigi wewe twarabonye n'ivyo yahejeje kubaka
bitari biriho igihe yaza. Simvuze ngo n'amakuru yanje, mvuze raporo yanditswe n'abahinga ba ONU. Abo bahinga ba ONU bavuga ko Red Tabara iriko irakomera kandi iriko yegera urubibe rw'u Burundi. Uko niko iyo raporo yanditse. Rero hari bamwe mu gisirikare nabibajije kandi mu bafise amakuru yo hejuru cyane mu gisirikare, nayaje nti ibi bintu biriko birandikwa, mbega namwe ayo makuru murayafise? Bambwiye bati muri renseignement militaire ayo makuru nabo barayafise. Ati hariho nabo bamaze gufata, baravuga ko bafise ngo ama réseau de recrutement, ibintu bimeze gutyo. No kuvuga ko ubwo bwoba buriho. Rero mwumvise ibyo bigwanisho berekanye, akacavuga bati murabibonye ibyo mudufise, murapime muze. Navuze nti ibigwanisho batweretse byaguzwe mu myaka ya za 80, byinshi muri byo. Ico gihe nticabujije ko bano ba CNDD-FDD bo nyene bafata ibigwanisho bagatera leta y'u Burundi, bagatera ico gisirikare. Hari igihe bavuga amajambo ukiyumvira uti ivyo bariko baravuga babipimye, bavyiyumviriye. Nimba kera kubera akarenganyo barubohotse gufata inko bakaza kurasa ufise bijya bigwanisho nyene, bo biyumvira gute ko uyu munsi uwo barenganya, uwo batse ukuba mu gihugu ciwe, uwo batse kuba umuntu, uwo biriko abarita umupedese, amubwira ati wewe nta muntu kirimwe umupedese, ukwiye kuba nk'uko abapedese bagizwe. Baribaza ko uwo muntu azobireka gutyo ngo nuko bamweretse vya bigwanisho n'izindi ntwaro zahora zereka CNDD-FDD, ariko nabo bakabirengera bakaja kugwana. Je nama nabivuze si bishasha, kuva kera narabivuze nti akarenganyo mu bihugu vyacu kamye kavyara intambara, bakabandanya kakarenganyo bakanka kumva impanuro zose dutanga bizovyara intambara. Rero ayo makuru ko hariho intambara ishobora kwaduka barayafise, ivyo biremezwa nabo ma service de renseignement y'igisirikare nyene. Ngira Pacifique, hari tubazo bagiye baberekeza ko ngira mwogerageza gukoresha umwanya mukatwishoga twakira ubundi mugwi. Ego murakoze. Patriote yadushimiye muri Focode ku bikorwa dukora, nanje ndamushimiye. Hanyuma yagarutse ku imvugo iguma ihindukiza ibijanye n'amateka, ibi vya kahise, akagaruka cyane kuri aya majambo ndayishimiye, yubahutse kuvuga ko abanyamurenge atari ubwoko. Mugenzi ajya hano mu kiganiro Frederic Bavugimvira arasiguye ico ubundi bita ubwoko. Iyo definition iyo bayikoresheje hagati y'abarundi usanga bidakunda ko tuvyita ama etni nkuko bisiguye. Ijambo ubwoko ry'ikirundi ndaribangira ko mugabo tugiye kuri etni, iyo bakoresheje ama definition ku barundi, abahutu n'abatutsi, usanga bigorana ingene mu bikoresha. Ariko bigeze nko ngaha ku banyamurenge muri context ya Kongo sico kimwe n'ivy'iwacu. Muri Kongo barafise ayo moko nyene, bamwe bose bafise akarere babamwo, ururimi rwabo, imico yabo. Abanyamurenge barafise akarere kabo, hari imurenge iyo za Minembwe hose ariko barategwa. Abanyamurenge ururimi rwabo bararufise rutandukanye n'indimi z'amoko babanye, imico yabo barayifise, imico bisangije idasa ni ababanyi baba bafise. Abanyamurenge biraboneka ko muri Kongo ari ubwoko. Kumbure ngira yaje kubivuga muri context y'u Burundi y'abahutu n'abatutsi, mugabo ugiye uti abanyamurenge n'abashi, abanyamurenge n'abandi, uraza kubona ko abanyamurenge ari ubwoko. Buriya rero muri bibi iyo bariko baravuga nk'ibi by'amahonyabwoko, imwe mu nzira itera ijana nyene kwihonyabwoko ni ivyo vyo gutangura kwanka identite y'uwundi, ukanka kwemera kwabaho. Mu nyuma umaze kwanka kwabaho, none ukamurungikira abaja kumurasa, ukazibira ntaronke ingene aja ku isoko. Bimwe twumvise bagenda gukorera abanyamurenge byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare we nyene akavyiyemerera, ni ibintu biteye ubwoba. Umugani wa Bamvunyumvira, abasirikare babikoreshwa bakwiye gutangura kwiyumvira kabiri, kuko ibintu birahinduka, ugasanga bamwe bazotinda babazwe ivyo bintu bariko barakorera ubwoko bw'abanyamurenge ataco bwobo bwabagize. Gushika uyu munsi nta kintu na kimwe dufise umurundi yovuga ngo hari kibi umunsi umwe abanyamurenge bakoreye Uburundi canke bakoreye abarundi. Nta na hamwe amateka y'u Burundi dufise abanyamurenge bakora ikibi ku barundi, nta na hamwe. None abatwara Uburundi bovuga ko bigenda gute ngo barungike ingabo zigenda kurasa
abanyamurenge mu mihana yabo, bagaturira imihana yabo, bakabakorera ibibi byose twumva ariko barabakorera biragoye kumva. Imbere kimwe mu bintu binababaje nuko twumva ko hariho n'abanyamurenge usanga bariko barakorana n'iyo leta. Bambwiye ati hari akagwi k'abanyamurenge kabi Bujumbura kuri rya hoteli iri hafi ya Messe des Officiers, ni nabo usanga bariko barabesha ico gisirikare, nibo babesha Ndayishimiye ngo wogira uko vyotsa bigenda uku, wogira uko woca utsinda iyo ntambara. Abasoda bacu akari babandanya bagwa muri ivyo bintu bitagira ishingiro. Ico novuga ko kibabaje, nayo ubundi ni kuri ibintu Burundi biriko burakorera aho hantu birashobora kuzodukwegera nk'igihugu tukazoyibazwa igihe kimwe. Bertrand mbega hoba hariho urwaruka rutumva Ndayishimiye ku buryo izi mvugo zose ariko arakora iyo barondera kugwikwegera ko kuruhendahenda agwibagiza amagorwa rufisa rujane nivyo cyane. Iyo umuntu atanguye kenshi kwigisha ibitari byo mu bijyanye na kahise, iyo propagande ibitumbereye kurondera urwaruka uhenda ukarutwara mu bindi bibazo ukagwibagiza ibibazo by'ukuri urwo rwaruka ruba rufise. Uyu munsi uko Ndayishimiye ariko arakora afata ibintu vyamunaniye akabihindura amakosa y'abanyagihugu. Ni intwaro idashobora gufasha abarundi kuronka akazi, ariko we mu kuvuga avuga ko hari abarundi banka akazi. Ibintu bamwe bavuze bati nukuraba neza ko umukuru w'igihugu atakabaza afise. Numvise babiri bose babivuze, sinzi ko no bivuga uko mugabo hariho ikibazo gikomeye hano hantu. Leta ntishobora kuvuga iti jewe naje ugwaruka rudagira akazi ruri kuri runo rugero, narakoze ibikorwa bituma ibiharuro by'ubushomeri mu Burundi bikoroka gutya ubu tugeza. Uzokumva gusa avuga ngo arafise payeje, ngo irafise ngo ugwaruka, ngo yafashije n'urugero rungana gute. Umunsi afata ubutegetsi mu 2020, ndibuka ko yigeze n'urya rusansoma y'abashomeri. Umunsi afata ubutegetsi, ivo y'ubushomeri mu Burundi yarigeze inyuma y'imyaka 6 amaze atwara, nivo y'ubushomeri igeze he? Ico nico kibazo c'ukuri umuntu yishurako. Nikuza kuvuga ngo abantu banka akazi, ngo ariko barondera kuja ngo mu bihugu babaho badakora. Ivyo bihugu birabaho, ngo abantu bagenda i Dubai araza abarundi ariko bapfirayo kuri rujya ruzuba bakoroka kuri bijya bizu. Iyo bafise ayo mafoto yoba yazi. Mbega ni kuki umuhungu wiwe nawe ari Dubai? Ko wumva kuja Dubai ari ivy'abanebwe bahunga akazi mu Burundi? Jodere Ndayishimiye ari Dubai kubera iki? Ni kubera ko ari yakorera urudandazwa rwiwe? Ni kubera ko ari wadandaza inzahabu i Dubai? Ni kubera ko ari hariya nimba ari igihugu kijamwe abarundi bahunga akazi? Numva ngo yimirije gukoresha ngo inama y'abarundi bo muri diaspora. None atuma ko abantu banse igihugu banka akazi, akabatuma ko kugira baze kugira gute? Kugira batuke ni kwereka amafaranga y'abo bantu bitwa ngo banka akazi yo bayakira bakavuga ko bayakeneye ngo abantu nibayarungike. N'umukuru w'igihugu n'ukuri kubwanje agoye gose gutahura, ariko ku ruhande rumwe nibi uyu wanyuma yavuze ati ni distraction, no gusamaza abarundi, no kurondera ko abarundi bareka kuvuga ku magorwa nyene bafise, ku bibazo by'ukuri bafise, akabajana mu bindi bibazo ataho bihuriye n'ubwo buzima baba barimwo. Ku bandi kwa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa nta kintu kinini nanje no kongera ko umugani wa Frederico bavuga yumvira Mbonimpa avuze n'umutama wacu yavyumvikana, byose ibyo yavuze ko je mbona byumvikana. Kumbure aho nza kimwe c'impanuro uri nyuma ni kiyahereje ko ati uravye ingene abiri batwara n'ingene ndayi Pacifique nimba muriko muratwumva kumbure ngira mwodukunda tukaturakira abantu mugasoka mugasora mukinjira kuko connection kiragenda. Ego ngira Sonia muramwishura hanyuma kuko amajwi ari karacika bisigura yuko hari ikibazo ca connection, sinzi ko mwogitorera inyishu hanyuma mu kubarindira tukabanza tukakira abandi. Arise munyemereye mbere yuko Pacifique agaruka ngira two kwakira undi mugwi. Ego Jiberi ngira ngo two kwakira wundi mugwi w'abandi banywanyi bane. Hariho uwitwa Patson Ba, niyo bariko atwumva yo kugurura mikro yiwe akabaza akabazo kiwe canke atanga intererano yiwe. Ego murakoze cyane, sinzi ko munyumva. Ego turabumva ijana kwijana, muduge kwijambo.
murakoze nta byinshi cyane no gushima cyane ibiganiro dukora gushimira ababishikirije bose Pacifique na perezida visi perezida bambuye inyumvire ngo nimpa jewe ikibazo canje cari gihagaze kuri kirya gice ca mbere ubwirasi bw'ibigwanisho n'inkomezi ese hoba harimwo ubwoba bunyegeje ko kumbure mu gihugu kirafise iperereza n'abakozi benshi bikoresha hoba harimwo ubwoba bunyegeje ko kumbure babona ko ivyo bariko bakorera abarundi bakorera ababanyi bishobora kubagaruka k'umunsi umwe bakavuga bati ibi bintu bizohera nabi reka rero tugerageze twerekane ko turiko turatera ubwoba nizaba ari byo muraduha amakuru menshi twibaza ko nico naco nyene ngo kiduha ko amakuru ubwo bwoba buva ku hariho ivyo mubona ibimenyetso bigaragaza ko kumbure abarundi bazosubira kwigaranzura ku gahahazo n'iryo totezwa amajambo mutamambo ntimpavuga na emosiyo nyinshi birababaje kandi nibaza ko abarundi batazobirekera hari amakuru yoba hariho ibihari vyotuma abarundi bibaza bati ibi bintu bizohera mu minsi ya vuba murakoze namwe no kubahiriza umwanya Alice ngira two kwakira uwundi umunywanyi akurikira ni Jise Ndorere niba ariko atwumva iyo kugura akamikro kiwe ro mu bundi aca yikazanura niba aca kurikira Jise Ndorere sinzi ko muriko muratwumva ndabona umenga yamanutse ro mu bundi ngira ngo mwokugura akamikro kanyu sinzi ko ari ikibazo cyangwa intererano mwa muriko muratwumva ego cyane ndabumva ndatanze mwiriwe mwiriwe icya mbere mbanza kubashimira kuri kino kiganiro mbere kandi ku ntererano bamwe n'abariya bagiye baratanga hama jewe mfise utubazo tubiri akabazo ka mbere akerekeza kuri bambuga inyumvira nk'umuntu yabaye mu ntwaro z'igihugu akabazo ka kabiri nako kumbure Pacifique araza kuraba anyishure ikibazo ca mbere rero ndakivuga nisunze amajambo umukuru w'igihugu yashikirije kuri uwo munsi mukuru ku kijanye n'aba bantu avuga yuko bava mu gihugu ngo bahunze gukora bakagenda mu bihugu iyo bajya badakoze ubiravye ukuntu ubuzima bw'igihugu uno munsi bumeze abarundi babayeho nabi cyane umuntu arakora agakorera leta mugabo uravye ikintu aronka ku kwezi ukaca uraba n'ubuzima uno munsi ukuntu bwifashe biragoye cyane bema kugira ngo umuntu ashobore kubaho rero ntiriwe ndarondogora ngo mvuge ku buzima bw'abenegihugu jewe ikibazo ngaha cambaza ndabaza nti ese amajambo umukuru w'igihugu ashikiriza ku minsi mikuru igiye itandukanye arafise abantu baba bayamuteguriye canke baramutegurira aya nawe akavuga ayandi yiwiwe aba amujemo canke yishakiye ikibazo kigira kabiri ndavuga ku kijanye n'izi ntambara zo muri Kongo nta bintu by'igisirikare byinshi nzi ariko iyo umusirikare yaguye ku rugamba nibaza yuko hariho akantu k'ishumbusho bashobora gutanga ku muryango w'umuhisi ese ibyo bintu byoba biba ako kantu koba kabaho umusirikare aguye muri Kongo na cyane cyane ko bumva ko nk'iyo hagize n'umuntu agwa ku rugamba usanga bigoye ko n'umuryango ubaza uwabo nuko murakoze cyane ikibazo twanje twarutwo nigeraho muba mwubaha murakoze cyane namwe
ngira two kwakira umwe kubera ko hariho umwe atari bwishurwe muri groupe ya mbere Alice kuko Sonia ntibari bwaheze kumwishura hanyuma dusubize ijambo abatumire sinzi wo mwateguye ku rutonde ukurikirana ijambo Bosco Bigirimana niba ariko batwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke aterera. Jean Bosco Bigirimana muriko muratwumva? nimba atari hafi ngira two kwakira uyu mowa Mo wagira ngo yasabye ijambo mu nyuma two kwakira Olivier Harime Maeshi niwe yakurikira hanyuma abo baza kuza mu wundi mugwi ukurikira. Olivier Maeshi nimwe muriko muratwumva mugure mikro yanyu. kumbure ngira hariho aba basavye ijambo batazi ingene runo rubuga rukora reka tugaruke ku batumire mu kanya turaza kwakira abandi Pacifique amajwi yagiye muri ko murishura Sonia yamwogira ko mukishura Sonia mukabwira ico muvuze kuri uyu yitwa Patsomba Ndore hanyuma mu kanya ngira turaza kwakira turaha akanya bamvuga inyumvira bunganire tuce twakira umugwi wa nyuma janye na kino gice ca kino kiganiro. Ego, Dr. Sonia yabajije ku kibazo c'abasirikare ahagira ati none ko abasirikare bamwe ariko baridoga tukabibona kandi ko tukumva ko bibabaje ibyo bariko barabamwo kuri urwo rugamba ni kubera iki babibandanya ni kubera iki batabiheba ni kubera iki temweho mubabwira iki ntimubabwira uti none ibyo bintu nimubireke ico ni kibazo maze kuvugana gose n'abasirikare nanje nkakibabaza bigenda gute mubandanye mubona ivyo murimwo bitari ivyo barakubwira ko bitoroshe kuko n'umusirikare abavuze abanza kwinyegeza uwo musirikare abatanze ubutumwa ntiyemera ko hari uwundi yomenya ko yatanze ubwo butumwa abasirikare bo nyene babayeho mu bwoba bwinshi cane co kimwe n'abandi barundi nibo bantu ngira bambere banacunzwe kurusha n'abandi gukira kwabo n'umunsi bazorengera ubwo bwoba abasirikare je namavuga nti abasirikare bafise ukwabo bakoze atari nk'uku kw'iwacu si umwe yaduka wenyene aguma kuko yiwe yabikoze gutyo usanga atani ico biheza ngo bishike ku kinini nuko bishika bagashobora kubivugana bizigiranye hanyuma umunsi bashoboye kubiganirako bakagira ico bakoze kiboneka rero biraguye uri kuravugana n'umwe urumva ko avyumva uko twese tuvyumva mugabo hagera ko mubaje uti ntibobiheba ukumva ico ni kibazo gikomeye kuri we kubiheba bisigura ingaruka harura ingaruka ku buzima bwiwe ingaruka ku muryango wiwe ingena za kwagirizwa guhemuka nabiwe bakabizira agira ati nimba nokora nobikora ari uko twoba turi hamwe twabikoreye hamwe twavyumvikanye n'abandi ntabwo umwe wese yoza kwidobora wenyene ngo abishobore naho numva ikibazo cabo gikomereye kumbure iyo abasida baramutse bakora babikora mu mwanya atanu umwe abavyiteze iyo bivuzwe ko ariko barabikora naho kenshi biba bipfuye kumbure twizere ko kujya na kera twabona bazi ubwenge babihindura ko hatabuzeho n'abakeyi baba bagifise ubwenge bafise ico bashobora kumara nico novuga kuri kino kibazo co kwa Dr. Sonia uwundi yabajije yagize ati sinamumenye izina kuko vyari bisa nanje nk'ivyacitse iwanje yagize ati bijya bigwanisho twabonye berekanye kujya defile yakozwe kujya ubwo nta kantu k'ubwoba koko kuba karimwo mu butegetsi akambaza ko hari amakuru hafe y'icoba gishobora guhinduka y'amakuru baba bafise yo ariko arabatera ubwoba nababwiye nti ijya defile yari defile ya propaganda kandi c'ubwoba ntikibuzemwo kuko urumva ko bari bafise ayo makuru ko abanyagihugu batakizeye ko bakingiwe bibaza ko atabigwanisho bikiriho mu gihugu rero babikoze nka demonstration de force berekane ko bakiriho bakiri bazima bagifise ivyo bokora icya kabiri kirabonekamo ko harimwo wumvise aya majambo twabwiwe bamwe bandika bamwe bama ku marezo sociaux barabibonye barapima rero baze urumva ko hariho abashobora kuba bariko barabwirwa amakuru ariho mwarumvise nka raporo y'abahinga ba ONU kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo banditse
iyi raporo iherutse gusohoka ivuga ko nk'abagwanyi b'umuharire dutabara bariko bariyunga bariko barakomera kandi ko bariko begereza urubibe rw'Uburundi. Iyo ni raporo, simvuze ngo n'amakuru yanje, mvuze raporo yanditswe n'abahinga ba ONU. Abo bahinga ba ONU bavuga ko Red Tabara iriko irakomera kandi iriko yegera urubibe rw'Uburundi. Uko niko iyo raporo yanditse. Rero hari bamwe mu gisirikare nabibajije kandi mu bafise amakuru yo hejuru cyane mu gisirikare, nayaje nti ibi bintu biriko birandikwa, mbega namwe ayo makuru murayafise? Bambwiye bati muri renseignement militaire ayo makuru nabo barayafise. Ati hariho nabo bamaze gufata, baravuga ko bafise ngo ama réseau de recrutement, ibintu bimeze gutyo. No kuvuga ko ubwo bwoba buriho. Rero mwumvise ibyo bigwanisho berekanye, akacavuga bati murabibonye ibyo mudufise, murapime muze. Navuze nti ibigwanisho batweretse byaguzwe mu myaka ya za 80, byinshi muri byo. Ico gihe nticabujije ko bano ba CNDD-FDD bo nyene bafata ibigwanisho bagatera leta y'u Burundi, bagatera ico gisirikare. Hari igihe bavuga amajambo ukiyumvira uti ivyo bariko baravuga babipimye, bavyiyumviriye. Nimba kera kubera akarenganyo barubohotse gufata inko bakaza kurasa ufise bijya bigwanisho nyene, bo biyumvira gute ko uyu munsi uwo barenganya, uwo batse ukuba mu gihugu ciwe, uwo batse kuba umuntu, uwo biriko abarita umupedese, amubwira ati wewe nta muntu kirimwe umupedese, ukwiye kuba nk'uko abapedese bagizwe. Baribaza ko uwo muntu azobireka gutyo ngo nuko bamweretse vya bigwanisho n'izindi ntwaro zahora zereka CNDD-FDD, ariko nabo bakabirengera bakaja kugwana. Je nama nabivuze si bishasha, kuva kera narabivuze nti akarenganyo mu bihugu vyacu kamye kavyara intambara, bakabandanya kakarenganyo bakanka kumva impanuro zose dutanga bizovyara intambara. Rero ayo makuru ko hariho intambara ishobora kwaduka barayafise, ivyo biremezwa nabo ma service de renseignement y'igisirikare nyene. Hanyuma wa nyuma yagize ati amajambo avuga ubwo aba yateguwe. Ndayishimiye, aragoye gose. Sinzi ko mwibuka ko yigeze kwishima ko yiyandikiye rirya jambo yavuze umunsi arahira muri 2020. Je numvirije iri jambo yavuze, ubu ni jambo yiyandikiye. Ubundi ibi inzego z'umukuru w'igihugu arafise abategura amajambo. Abategura amajambo mbere abarongowe n'ujya muvugizi wiwe. Umuvugizi wiwe burya arakoresha abo bakorana bakamutegurira ijambo ku gihe cose abategerezwa kuvuga. Ni Ndayishimiye ahitamwo kurivuga canke kutarivuga. Iri ryoryo yasomye ubu ni Ndayishimiye wenyene. Ukeneye kumumenya Ndayishimiye ni bijya yavuze. Bijya yaravyiyandikiye, ni jambo ryiwe ubona ko ari wenyene yagiyandikiye. Ntabwo ari Nancy Ninette Mutoni yo bayumvira bijya bintu twumvise Ndayishimiye yadusomeye. Hanyuma ati inshumbusho ku basirikare baba bagwa muri Kongo. Iki kirabaho. Abasirikare muri Kongo b'Abarundi bagurishwa mu buryo bwose. Bagurishwa bakiri bazima mu kubarungika, bagurishwa kandi niyo bapfuye. Iyo bapfuye barafise amafaranga igisoza cy'u Burundi, abatwara Burundi basaba Tshisekedi akabaha. Hariho muri ayo bashobora guha umuryango. Imiryango hari ukuntu hora wumva kumenga ntifatwa kumwe, bamwe bakidoga bakomeretse batafashwe kumwe, bamwe bafashwe neza abandi kurusha abandi, bose nabo nyene ntibazi amafaranga bandikiwe muri ivyo bintu uko angana. Baraheza bakiyumvira ayo bashatse babaha, ariko ntibazi uriya bagura ayabariha mu gihe baba bakomerekeye ku rugamba, iruhande yuko hariho n'abandi imiryango itigeze ibwirwa ko ababo bapfiriye muri Kongo gushika uyu munsi atamakuru bafise kubabo. Urumva nk'utabibwiwe ntafise n'icyo azoja kubaza. Murakoze cyane Pacifique no kubahiriza umwanya. Sinzi ko bose ngira mwabishuye, reka twakire umugwi wa nyuma mugambe mbere ko tuwakira. Sinzi ko bavuga inyumvira hari ico yongera ko kuvyo muhejeje kwishura abantu banywanyi batubajije. Frederico nimba muri ko muranyumva. Ahubwo mugira mu ndenganye hari ikibazo nabajijwe. Mukishure muradutunga. Yego. Hari umuntu yambajije ati ku bwanyu ibi bintu byo kuja hanze tumubibona gute?
perezida ariko aravuga kumenga ni ibintu bisanzwe ngo ntibazi gukora. Ibitoro bibuze yavuze ati barambwira ngo ibitoro ngo jewe ngo nkamenya ndafise irobine muhira nca ndabaha ibitoro. Akavuga ati mbega ko dushonje, ngo bashonje ndi ati nibagende bakure. Ni ukuvuga umukuru w'igihugu yabwirizwa gutegera ico bisigura iyo abantu bahunze igihugu. Abantu bamaze guhunga igihugu kuva mu mwaka wa 2015 gushika ubu ni benshi. Abaciye muri za Serbie, abaca mu bindi bihugu vya Buraya, abagenda za Dubai, abagenda muri za Amerika, abagenda muri za Buraya, za Nuzenya, za Canada, n'abantu benshi cyane. Kandi yabwirizwa gutegera ko iyo igihugu abantu bariko baragihunga ni ikibazo kuri we, ariko biramuryohera. Womenga bavuga bati nibagende gutyo tugira ingorane nke. Jewe niko ndabisigura. Iyo bavuze bati ntidukeneye ko abantu biga amashuri, bavuga bati ntabize dukeneye, ni abanyene nibo dukeneye, nibo beza, reka nibagume uko nyene. Ni ugutegera mwene ivyo. Ari naco gituma ndababwira nti inyishu atanga ngo n'abantu badashaka gukora, n'abantu b'abanebwe. Ariko kandi abantu bashitse hanze nta kazi badakora kandi kavuna. Abantu ari wavuze neza ati bagenda kubera ko mu vy'ukuri badafise iyo baja, badafise iyo bava, akazoza kabo nta kahari, aho kumva kwica ari igitutsi kuri we. Wavuga ati nibagende ntaco bamaze, nta kazi bashaka. Yabivuze Pacifique ati rero ko umwana wiwe ari hariya Dubai akora yiki? Harimwo ararondera abarundi ngo bavugane kandi badashaka gukora. Ariko nagira ndamubwire yuko iyo mvugo, mwene iyo mvugo yo gutuka abantu ngo bagiye kurondera aho barya batavunitse, none i Burundi bararya batavunitse ko indya zabuze kandi birirwa bariruka n'amaguru. Rero ndavuga nti numvise uyu nategere ati wamutegurira ubutumwa ashikiriza rimwe ngira barabimutegurira, harimo akabisoma canke ikindi gihe akaza nyene bimujemwo, kuko siniyumvira uwo mutegurira discours akagira ama contradiction mu vyo arimwo aravuga ibintu bidahuye, ukibaza uti none iki kivanga gute n'iki, ubwo nyene ta transition ibayemwo. Rero ukibaza uti ivyo yandika naho ari vya biba vyandikiye, urumva ni nka niko rimwe arabivuga. Kwandika no kuvuga kenshi usanga arico kimwe, kuko urashobora kwandika utiyumvira buza kubwira abari bo, ugasanga urashobora kuvuga ukandika ibintu ngira ngo kwere ko uravyumvira kumenga abantu mwicaranye ngaho. Iyo niyo commentaire ngira ku bibazo ikibazo bari bambajije. Murakoze cyane. Alice ngira twokwakira umigwi wa nyuma, hanyuma tugaha ijambo abatumire tukaja mu gice ca nyuma. Umwanya wagenewe ikiganiro usa n'uwarenze. Ego Gilbert, turafise abanywanyi batatu basigaye, hariho Moa na XJH hamwe na Mutuhurana mu rugendo. Nibo basigaye, ngira ngo Moa mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu haca kwikira XJH. Ndabahaye mwiriwe, ndabaramukije bivanye umwe wese ahaherereye. Nkaba ndabashimiye ko iki kiganiro ciza, ikiganiro abarundi benshi baba bateze amatwi kugira bashobore gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Nkaba ndanashimira cyane Pacifique Ninahazwe kuko turamukurikirana cyane kandi tukaba tumutera n'intege ibikorwa akora n'ibikorwa bikora abavyeyi, bikora inka n'ukuri. Imana bariyo izomuhembera ibikorwa akora. Ego je nkaba mfise utubazo tubiri nk'umurundikazi. Nkaba mvuga ati jewe nk'umurundikazi ndavye igihugu canje c'Uburundi ingorane kigezemo, turavye mu bisata vyose, guhera muri ekonomi sinorinda gusubira inyuma, n'ibintu vyinshi
tubona yuko dukeneye impinduka nk'abarundi tutaje kwirengagiza ngo tuvuge uku n'uku n'uku. Je ngomba kubaza akabazo kanje ka mbere, ndibariza Pacifique, mbega ko tubona igihugu cacu aho kigeze, iyi leta y'u Burundi ifata ikarungika abana b'igihugu mu kindi gihugu bakaja guvyaye canke bene wabo ntituronke ibiziga vyabo, ntidushobore kubafubana iteka. Ubu ngira connection kumbure ngira umunywanyi yari ku ikuramo murongo ngira amajwi aramugoye sinzi two kwakira uwundi Alice. connection yiwe iriko iramugora ngira aza kugaruka. Reka twakire Ene gato ngira ngo yitwa XJH kuri X. Niba twumva yogure mikro yiwe. mahoro neza Alice, mahoro neza Gilbert. Mahoro mahoro. Murakomeye mwese, ndizera ko ari amahoro. Ego mena mahoro duga kwijambo. Rero sinshaka gutevya ko ndabona n'umwanya uriko uragenda. Ubwa mbere nashaka gushimira urongoye Focode Pacifique Ndinazwe hamwe na Frederic Yumvira arongoye Sepo Arusha. Mbere mbona no gushimira cyane Mutama ugenda mwita igitabo gikomeye cyane cy'u Burundi, Mutama Pierre Claver Mbonimpa. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza kiraba kijyanye na irya jambo mukuru w'igihugu yavuze umunsi wo kwikukira. Uriko urariraba neza, uriko uraryumviriza neza, umengo irya jambo ricamwo abarundi imigwi ibiri. Harimwo abarundi no kwita yuko ari bo bene igihugu, n'abandi no kwita yuko ari igihugu no kwita la population canke abanyagihugu ba seconde zone ataco bamazi banyagupfa. None ukwikukira ku Burundi, ukwikukira bisigura gutandukanya abonse rimwe. Ico nico ca mbere nshaka kubaza abatumire, kuko nari nzi neza yuko intwaro yo kwikukira abarundi bategeza kwishira bakizana bagatera imbere n'ibindi bigakurikira. Ica kabiri nagomba kubaza kubijanye na iyo umuntu aronse kwikukira haba hariho byinshi yunguka, iterambere, abanyeshuri bakiga n'ibindi byinshi biteza imbere igihugu, harimo n'ayo maradiyo nk'ayo mukorera ba Gilbert n'abandi. None nk'iradiyo iyo nuko ntibuka izina ryayo iriko irigisha urwanko, umuntu aravye ibimenyetso byinshi bimaze kuboneka biriko vyerekana yuko Burundi buriko burerekeza ahantu hatoroshe, ahantu hakomeye cyane, uburyo hadafashwe novuga ingingo zikomeye hakiri kare dushobora kwisanga Uburundi bwaraguye mu isangano. Rero agomba kubaza abatumire cyane cyane nka Focode na Frederic bavuga inyumvira ashobora kugira icyo bivuze ko bariko barakora iki kugira ngo babuze ikintu nk'ico, iradiyo nk'iyo yigisha urwanko ishobora gukwegera abarundi mukarambaraye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Reka twakire Sinzi ngira imbere yuko hari uwundi wakira ngira uyu Mowa nimba ariko aratwumva. Mowa muratwumva ubu? Amajwi yanyu yari yagiye. ndabumva, mumbabarire gato sinzi ingene vyagenze. Ego. Ama connection ntasezerana. Ego sinzi yuko akabazo kanje kanyuma ka mbere Akambere kumvikanye ngira wohera ku kanyuma kugira ngo tugaruke okay. Aka kabiri nkavuga nti mbega ko dufise abana b'igihugu bo bari hanze kandi bakeneye gutaha, bakeneye kuja kubaka igihugu cyabo, mbega iyi leta y'u Burundi yoba iriko irakora iki idashaka kubandanya abana b'igihugu bapfira hanze nk'uko nyene iriko irabikora mu kurungika abasoda b'igihugu kuja guherera muri Kongo? Ntishobora
ntishobora kuraba icyo ikora kugira abana b'igihugu batahe bumvikane uburundi bwubakwe n'abarundi bose. Jewe ako niko kari akabazo kanje, nubwo bubazo bubiri je nashaka kubaza, kuko numvishije yuko Pacifique hari ikintu yoba yacishijemwo avuga ikintu c'abarede tabara nabo nyene n'abana b'igihugu. Nico gituma nagomba mbaze ti abo bantu kubera iki badashobora gufatanya na leta batahe bubake igihugu cabo, hanyuma rero Uburundi butera imbere, tureke kuguma mwizi mpari tureke kuguma mwibi bintu vy'ubwicanyi baza kutwereka ku madefire yuko bafise ibigwanisho vyo kumara abanyagihugu, ahubwo nibatwereke iterambere batwereke n'abana b'igihugu ico bariko baramara. Nibwo bubazo bwanje narifise, murakoze. urakoze cyane Moa, ngira twogaruka ku batumire Jeriberi Alice. ariho umunywanyi twibagiye mutugorana twamudugije kuva kera yararindiriye ijambo, niba ariko atwumva yo kugurura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. Ego mwiriwe neza, ndaramukije muremesheje niro, ndaramukije abatumire. Mwiriwe tuga kwijambo. Jewe ikiganiro mfise ni kimwe gusa, nerekeza peut-être gifise amasuggestion, nerekeza kuri mushinga ntayo Frederico Bamvuginyumvira nk'inararibonye mu vya politique. Yavuze yuko asigura ivya PDC, yashimangiye cane ati ariko aravuga kuri vya jambo ry'umukuru w'igihugu, aravuga ati twumva ikintu yoba arondera kuri Ecclesia Katolika, arabishimikako cane. Jewe ikibazo canje navuga nti mbega hageze gutabaza canke hageze ko abantu bavuga bagasemerera kugira ngo abarundi baronka koyoko canke bakiri burundu, mbega Ecclesia Katolika bivuga gutandukanya na Frodebu muri ico gihe, ko yavuze ati twe ntitwumva ico Ecclesia Katolika ironderako. Wewe akaba ari umunyapolitike w'umutete yahoze ari muri Frodebu, sinzi ubunye mu marongo Sefora Arusha, ngira n'ubu mugara cyane mu Frodebu. Muri ico gihe Ecclesia Katolika yo bivuga gutandukanye na nyakubahwa Frederic Bamvuginyumvira na hamwe byo babitandukanye, mbega Frederico Bamvuginyumvira avuga iki, Ecclesia Katolika avuga iki? Kandi kabazo kajanye kahagaze aho nyene, mbega twakuze tubona yuko mu Barundi bafise mentalite yo kuvuga ngo abakristo abari bo bakretien, mwavuze cane ku bakretien umengo kuba concerne na politique umenga ni icaha. Mbega muri mwebwe nk'abanyepolitike nyakubahwa Bamvuginyumvira mu bivuga kwika abakristo ntibakwiye kuba interese ntibakwiye kuba concerne na ntibakwiye kuba interesa politique? Ikibazo canje nico, kubera mbona umenga hariho doctrine avuga yuko abakristo badakwiye kuja mu bya politiki, ibintu nk'ivyo. Nagombye kwisanisha na kirya kintu mwavuze ngo Ecclesia Katolika, mbega Ecclesia Katolika ntaco yokwica canke ntaco yokiza mu bijanye n'ibintu by'igihugu? Mvuze ntaco yokwica canke yokiza mu gihe irashobora kucica mu gihe hari donc igihe hari igikiza haba hari igipfuye ku rundi ruhande. Sinzi ko mushoboye kuntahura. Murakoze. Murakoze namwe, reka Alice tugaruke ku batumire, reka duhere kuri Frederico Bamvuginyumvira, ngira mwohera kuri uyu muturana bishuye. Kumbure muragira ico muvuze ku bandi banywanyi babiri babajije, hanyuma Pacifique araheza yungane nawe ku vyo yabajijwe, hanyuma tuje mu gice ca nyuma ca kino kiganiro dusohotse. Murakoze no kumbaza kino kibazo kijanye na mutuhurana. Ecclesia Katolika na Frodebu, Frodebu irafise intumbero yayo ya demokrasi, no kuvuga twipfuza ko demokrasi coba ikintu co mu gihugu, no kuvuga ikintu co, no kuvuga ni imigambwe myinshi ikora ivy'ukuri ata kintu kibuza kugenda mu gihugu bakavuga ivyumviro vyabo mu rupfasoni nk'uko amategeko yabo y'igihugu yo babisaba. Cya kabiri nuko haba mu bisanzwe ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru, hariho aba leta bavuga ivya leta, ariko hakaba n'abandi batari aba leta
bavuga ataho begamiye ariko bakavuga ukuri uko kuboneka. Icyo turacipfuza. Hanyuma hakaba ni n'aya mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, amasendika, abantu bose bakumva ko bafise aho bavugira ijambo ryabo, kubera ko babona kumenga leta ishobora kubabera intambamyi. Iyo niyo demokarasi, kandi demokarasi igashingira ku kuganira. Leta ibwirizwa gushinga ingamba z'ibiganiro, kuko leta ntirihari ku bwayo, ihari ku bw'abanyagihugu. Muri ico gihe rero nibemere kuza baraganira n'abanyagihugu kugira ngo bumve ivyo abanyagihugu biyumvira, ntibakora ivyabo, bakora ivyo abanyagihugu bashaka. Hakobo bakora ivyo bashaka bitajanye n'ivyo abanyagihugu, baca baza kwica no gutoteza no kugirira nabi no gupfungura abanyagihugu. Ico nibaza ko gitomoye. Aho rero hariko duhura na Eglise Katolika, nuko Eklezia Katolika yipfuza ukwishira no kwizana k'umuntu, yipfuza iteka ry'umuntu. Intwaro nziza ituma ukwishira no kwizana kubaho, ituma iteka ry'umuntu ribaho, ituma vy'ukuri umuntu yumva ko akwiye nk'uko Imana yamuremye mu gashusho kayo. Aho rero turabihurirako. Rero jewe simbona aho twa dutandukanira, naho hari ibyo dutandukanirako, hari ibyo dutandukanirako, nuko ndi bukwishure. Ibindi navyo uyu ntuzenya XGH yavuze ati ijambo ry'ejo bundi, ati womenga hariho abene igihugu n'abandi. Ati none iryo jambo mu bisanzwe twikukira niryo jambo ryari rikwiye kuba ry'umukuru w'igihugu, akaza kushimangira ku macakubiri, ahubwo gushimangira ku kunga Abarundi. Navuze ko ibi turimo turabona ibyo twakurikije, ivyo nakurikiye mu ruhande rwanje, nasanze ko ubu butegetsi burafise intumbero yabwo, ataco ipfana nuko twiyumvira Uburundi bwisunga Arusha, bwisunga gusubiza hamwe, bwisunga iterambere rya bose, bwisunga umurundi akwiye. Urumva bo barafise abo bashaka ko bokwira n'abandi badashaka ko bokwira. Abo nabo nibo bo gupfungwa, nibo bo kwicwa, nibo kubo kwangazwa, nibo rero ugasanga nivyo bihari. Ibyo navyo ntibijana independence. Iyi si independence, ibi yarimwe aravuga si vya independence, kuko umurundi independent suko. Jewe twahora mwaza nti umurundi independent yoba ameze gute? Nambo ko yoba ameze uko, ibi biri muragira ubona ari vyo murundi independent? Jewe novuga nti ntarimwe ararondera independence y'igihugu, arimwo ahubwo arakora nka PDC. Arimwo arakora nka PDC. Hanyuma ngaruke ku kibazo ca kabiri ca Mowa. Kuko icambere sinacumvise nka neza, ngira Pacifique aracishura. Yavuze abantu bahunze, ati ho barimwe arakogwa iki ngo batahukanwe baze kuba igihugu cabo. Ariko wumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu wumva hari ibintu vyo gutahukana abantu birimwo? Nta bintu vyo gutahukana abantu ngo baze kubaka birimwo. Abarundi batahukanwa muri Tanzania twumva turabona ico baba bashaka, ico babashakako. Si ibyo kurondera kuza ko igihugu cabo, ahubwo no kuza kubakekeza. Ati mbega ahubwo bari mwajanywe n'iki ko muriko muragaruka? Kandi ariko barasaba ko batahuka. Naco gituma rero ntaco leta iriko irakora jewe mbona covuga ngo turashaka ko mutaha, kuko kera abakuru ubutegetsi baragenda mu bihugu kanaka bakaganira n'abanyagihugu, bakababwira bati mwa mushaka gutaha mwebwe muraza murondera intumwa zanyu, mugende baze bari libre, bashike aho bashaka hose, hama bazogara kubavuga ivyo babonye. Nimwanyurwa muzotaha uko mubishatse, mutanyuzwe ntaco. Kandi turashiraho itegeko rigenga uburantuzenya babwita ububira, novuga nationalite zibiri. Ni kuvuga ko umuntu ashobora kuba umurundi agashobora kuba n'uwundi wo handi, kugira ngo umurundi ashimye kuba mu Burundi aze akore mu Burundi abaho. Ashatse kuhakorera gusa
atahaba aza hakorere hanyuma yigire iyo ari, ariko iwabo haguma ari iwabo. Nico gituma twari twashizeho iki kintu citwa double nationalité, novuga nti uburangamuntu bubiri, gutyo umuntu akumva ko ari mu mahoro. Aho rero niho urimo uragira politiki yo gutahukana impunzi bataha ata bintu by'akarigangamoko kahari, batavuga ati turashika twicwe, turashika dupfungwe, turashika twishuzwe ibi umunsi CNDD-FDD iri ku butegetsi ntavyo ishobora kugira, kuko iranezerwa no kubona ahubwo abantu bahunga basigara ari bake batabagora. Uko jewe niko nokwishura ibibazo ibi vya nyuma babagije. Murakoze. Murakoze namwe, ngira Pacifique namwe mwumwunganira. nta kinini nza kongeraho uko yabivuze, nanjye numva ariko nayo kuvyishura. Mowa yanshimiye cyane, nanjye ndamushimiye icuko twogira leta yoba yifuza kuvugana n'abari hanze bagataha amahoro, abantu ntibirirwe barapfa, izo ntambara ntizibe, ntawo birota kwa Ndayishimiye ko ivyo vyoba vyimirije. Hama wambajije ati jambo ricanishamwe abarundi, bamwe ukaboneka nk'abarundi bakwiye, abandi bakaboneka nk'abasitwaye de seconde zone, yabimwishuye sinobigarukako. Ijambo nkunze gukoresha uko bukeye uko bwije, dufise ururimbo ruhayagiza igihugu, turirimba ngo Burundi bwacu. Ni ukuvuga ko dukeneye twese uko bukeye uko bwije, tuvuga ko dukeneye Uburundi buba ubwa twese. Ariko kuva twikukira muri iyo myaka 64 harabuze umutegetsi neza nyine atwara umwanya ukwiye, hanyuma akaba uwuhuza abarundi bose. Usanga nabivuze mu gutangura, abarundi bagenda bakuranwa mu bihe bitandukanye, benshi bamye ari abantu, hama hariho abitwa abarundi, abandi nyanka Burundi, abandi hasi b'igihugu. Rero wumvirije nka Ndayishimiye we, uwo mugwi yawaguye cyane, umaze kuvuga ko Eklezia Katolika ukayishira muri uwo mugwi, ugaca ufata abaharanira hagati y'akazina muntu ukabituko, ugafata Iprona na Frode bukazituko. None abarundi basigaye bukuri ni bande? Sinzi ko n'abasendefte bose abafata ko bobo ari bo baba bakunda igihugu, kuko nabo nyene murazi ko ari umugwi utari muto w'abasendefte utari mu gihugu, nabo nyene barondegwa. Bamwe basabwa ngo u Rwanda nirubatange, abandi batukwa ibintu bitandukanye. Sinzi vy'ukuri umugwi President Ndayishimiye uba yita abarundi bukuri uko wowe ungana. Ibyo byose n'umugwi mutoya cyane, uravye abahama uko bangana, nibaza ko ari umugwi mutoya cyane abafata vy'ukuri ko ari abarundi. Ico rero nico kimenyetso c'umukuru w'igihugu atabereye, na cyane cyane turiko tuvuga ukwikukira ku Burundi. Uwo muntu wese adashobora gufata abarundi bose nk'abana b'u Burundi, jesi ndamufata ko vy'ukuri aba ari umukuru w'igihugu akwiye. Narijya bama biyise izina ryiza ngo Sebarundi, uca utangara ingene umuntu yoba Sebarundi akongera ukaba ubutuka abana biwe mu gihe yise ko ari umuvyeyi. Biragoye kuvyumva. Sebarundi avuga ati aba nibahere hanze, Sebarundi avuga ati aba nabo kwica, Sebarundi avuga ati abo nimwanyuruze simbone niyo bakiyera ibitwa ko ari abana biwe. Biragoye kumva ko uwo muntu yokwitwa Sebarundi akabandanya navyiyita wonyene yemera ko hariho abadafata nk'abarundi. Rero nukuri ntaco numva no kongera ko uko mugenzi wanje hano yabivuze niko nanje ndabibona. Ego, murakoze cyane Pacifique. Natwe tugiye kuja mu gice ca gatatu, ari naco ca nyuma ca kino kiganiro. Ngira kenshi tukunze gusaba abatumire gutanga impanuro ku cyo hinduka. Ngira uno munsi tuhagaze kuri ibi bijanye n'imvugo, n'ibi bijanye n'ikinyoma, guhuvya kahise, ikinyoma mu gisirikare, ikinyoma ku nzego ziyoboye igihugu. Ngira imbere yuko kumbure akanya abatumire dufise ni Pacifique Nazwe na Frederico bamvuga inyumvira, umutama mbona imigihe yakijambo yari yavuze ko afise byinshi yoshikiriza, yari yifuje no kuba umutumire iyo agenda kubimenya kare, ariko ngira ko akiri ku murongo. Nagomba ndamuhereko mutama Peter Claver Mbonimpa, mwavuze ko muzi Evariste Ndayishimiye, murazi abo bavuga benshi, murabazi, murazi abo mu nzego z'umutekano, mwumvise baratuza ariko aravuga, mwumvise ivyo bavuga ngo abandika nibandike, mwumvise ibijanye na kahise Ndayishimiye avuga. Mubahanuye iki hamwe nimba bo bumva?
icyo kibazo ni kirekire usabye byinshi byonsaba umwanya munini. nkumbure koresha iminota 5 ngira ntidufise na myinshi ncagagure. reka nyarutse kumbarira ati none ubahanura iki? jewe benshi nabahanuye kuko bose bagiye baba abakuru b'ibihugu baje kuba abakuru b'ibihugu ndababona abakuze ari abana washima n'abatwaye igihugu ndabaha akarorero nka Petero Nkurunziza. jewe ni umwana yavutse ndamubona kura tubonana, hanyuma abaye umukuru w'igihugu twavuganye kenshi ndamuhanura kenshi, mugabo ibyo ndamuhanuye bimwe bimwe n'ukuri yabyemera kandi akabikora, ariko mu nyuma arananira ati ibi n'ibi sinshobora kuvako. nanjye ndamubwira nti n'ukuri ibyo bintu byanse amaherezo yiwawe ntazoba ari meza. uko niko nabimubwiye. jewe twatelefonana imbona nkubone wenyene yantelefona ndabakaro nk'igihe batotera wa muntu wo muri documentation bakamwambika akabido kazuye amazi y'itiro 5, niwe yanyitelefoneye ku munsi wa gatandatu iti ibintu ubivuze ku maradiyo nivyo ni ukuri nivyo ngo ndukire umuntu aze kubiraba nimurungike. yamurungitse turamurikira amafoto kandi yagize neza, abantu bose yaciye bahagaritse, mugabo nyuma nuko yabahinduye. igihe tugiye muri bya bintu by'imuyinga bibangira inama, n'ukuri yafashe ingingo aramukura, mugabo acaramuhungisha, urumva ko twavugana. rero n'aba bandi bahari ubu nibarabe kahise, nibarabe kazoza, kuko iyo bari ku butegetsi babona yuko umengo byose nta kimwe kizohinduka. ariko jewe nk'igihe nabona Ndayishimiye ngaha mu Bubiligi ndabisubiremwo, namubajije ibibazo mbere ndamubaza n'ikibazo cyerekeye abanyoro bahiriye muri prizo y'Igitega, aranyishura ati bajya twavuze nabo twabonye imibiri yabo, ati mugabo ntimwibagize yuko hariho abahiye bagatokombera tutashoboye kubona. iyo nyishu yayimpaye neza cyane. je ndamubwira ingene tuzobitokora, ingene tuzomwereka abapfuye abari ingene inzira yotamwo, gushika n'ubu nta nyishu ndaronka. umva nkaho nari namuhanuye, mugabo nk'iyo dosiye turabifise, umwanya n'umwanya tuzoyirura tumwereke ati abapfuye naba, mugabo ubu naho twobivuga ntaho vyoshika. rero je nkamubwira nti urabona nk'ubu bavuga ngo hariho abenegihugu. jewe nk'iryo jambo kuvuga nkuze ngo abenegihugu ryongora kuvuga, kuko navutse mvuga abanyagihugu. waba perezida n'umunyagihugu, yaba jewe n'umunyagihugu, twese tubanyagihugu y'Uburundi, mugabo benegihugu nta mwenegihugu ahaba, bose twese igihugu n'ikiwacu, mugabo muri rusange abanyagihugu. jewe rero icyo nohanura abo bategetsi, uravye ingene bavuga uhereye mu nzego z'umutekano, mu nzego za gisirikare, uravye ibyabaye, urabwiye ati ibi bintu nimubigenze gutya, mubikosore gutya ntibakumva. reka ndabaha akarorero n'ukuri ibintu burya ntibagire ngo hari ikintu kijana. kuva kera twebwe twamye tuvuga tuti nk'igihe bica ababikira, murazi ibyabaye gushika n'ubu. none uburyo dosiye y'ababikira numva ko ariko barayikurikirana bene gihugu. none nk'icyo gihugu wiyumva ariko kizoheba abantu babo, kandi batanguye dosiye birikiraba. naho njya nti bazoraba neza, kuko nta kibuko ngo kijane ngo gihere, ahubwo namuhanura yakwiye kuraba kazoza ke. burya ubaye perezida w'igihugu ugakora ibintu bitunganye, uba uri kuraca inzira hanyuma ukazovugwa. none nk'ubu mumbwira yuko Ndayishimiye azovugwa mu Burundi, ko mbona ibintu bihinduka kandi atawamaho, n'ejo na hirya y'ejo bishobora guhinduka. wiyumvira yuko twebwe turi hanze atacyo turiko turazira, n'uwuriko arakizira hari ubutungane bwo byati nakati umuci urubanza, kuko na Nkurunziza yatashe yari yaciwe gupfa, twarikurikiranye turamubwira ibi n'ibi n'ibi n'ibi, turamwereka igenero bigenza, kandi yabikoze.
mugabo urumva rero nk'ubu yagiye none nk'ubu twavuga yuko ntuze inkuru nziza hamwe bavuga ngo abantu ngo fode bayiciye umutwe ngo ipona bayica umutwe none CNDD-FDD yoyo yaciye umutwe nande amakuru twumva n'ibyo byose ntajya ngo bizijana ntibizokurikiranwa kandi twese turabyumva noneho nkagira nti umuntu akiri ku isi yokwitonda agakora ineza nayo ubundi ugira muri ubwo buryo ni ukuri n'igihugu ntaho kizoshika kuko bose bagira bati iyo uriko uratwara neza iyo abantu bakwizera bose barakuvuga bati bakakwihaya igihe hajya ku butegetsi ni ukuri twese twagira tuti ibintu bigiye guhinduka mugabo abanyamahanga bonyine batangiye kutubwira ati twabaye desi ati ni ukuri ati twebwe twari twiteze sibyo twabonye none turabundi twari twaguye mu gahunda none ngahanura nkundiza nti hacyariho ngahanura ndayishimiye hacyariho umwanya arashobora kwisubirako arashobora guhindura ibintu mugabo umenga aho bigeze byareze inkombe ntibyokunda ubu rero hasigaye aho abarundi bonyene bimenya kuko kuvana cyane arindi abasoda bakihari badutabara ubwo fata abasoda bakihari abarundi bonyene nibitabara murakoze abahari mu bita gute muvuze ko atabasirikare bahari kandi kwidefire batweretse abasoda ariko jewe nakubwiye yuko je nabonye defile kenshi hari igihe na kimwe jewe imyaka namaze nza kuraba defile jewe numvise bamwe bavuga ngo ariko ngo abasoda baje kudefira ngo ku munsi w'ikucya bavuye mu kindi gihugu jewe nabona abaperezida aribo baza mugabo nta na rimwe nabwawe n'umusoda w'umunyamahanga aje kudefira ku munsi wo kwikukira kuri independance hirya byohaba mugabo ntavyo nari bwabone n'ubwa mbere ndavyumvise n'ubwa mbere nabibonye ko harya amasanamu kuko igihugu cyikukiye kiba gifise ingabo zacyo bishobora byose nk'ubu nabonye nkuze bariko bagira ngo abantu baza gukoka mu mitaka ntabo bafise bakoresha umupansiyone kera abarundi bose b'abasoda bari mu gisoda hariho batayo yari ishinzwe gukoka n'igihe ababirigi bari bahari baza gukoka turaza kubashengerera urumva ababirigi nibo bari baciye baza kwigisha abasoda b'abarundi gukoka none urumva nibo bariko baratuka bari gutuka umuvyeyi yakureze nicyo kimwe n'ubu rero nicyo gituma nuzeye nk'ubu ututse ububirigi ngo bwarakweze bakakwigisha byose hanyuma ukaja kubusaba none ubundi bareko imfashanyo uhabwa rero nkagira nti ni ukuri uburundi bwarabuze twaraburiye hejuru reka mpeze ngaho murakoze mutama Petero Karaveri Mbonimpa Fedeko bavuga inyumvira si rya mbere Evariste Ndayishimiye avuze amajambo abarundi batari bake bakayiyamiriza bakavuga ko ari bihushane canke harimwo ibinyoma ariko arabandanya ku bwanyu kubera ko abandanya mu muhanuye iki sinzi ko Federico bavuga inyumvira muri ko muranyumva mejeho ndakumva niba butanyumva ndabumva ubu akamikro kari kacugaye nariko karimo karuguruka yego urumva gira akabazo mwakumvise ikibazo nacumvise cyane gose igituma abandanya birya nabisiguye ni kubera ko wewe arafise intumbero ya politike yibereyemwo atacipfana n'intumbero ya politike twebwe tumushakako ico ndipfuza ko umurundi ariko aranyumviriza acumva ntavyo ashaka ntakeneye arafise ivyiwe baramaze kubipfundika mu mugambi wa CNDD-FDD ko badakeneye ivyavuye amasezerano y'Arusha vyumvikanywe n'abarundi kandi barafise ingene bashobora gutembereza politike y'iwabo ijanye niba ariko barakora kwibaza rero ko azohinduka ko bari kwihenda kuko ntashobora guhinduka ahinduke kandi ariko arakorera politike bumvikanye mwebwe mushaka ko ahinduka kugira ngo ahinduke yohindura politike agaca ahindura n'inyifato mugabo igihe adahinduye politike ntashobora guhindura inyifato kuko ntibijana ndashima ko ari ku ntumbero yiwe kandi arimo aragenda imakamba n'imodoka ukamusaba ko yoza gukata amakorosi arimo aragenda hariya za Bugarama uri muri ihenda kuko ni muri ku nzira imwe
abarundi turi ku nzira imwe n'ubundi na CNDD irafise intumbero yayo, CNDD irafise intumbero yayo, abarundi icyo bifuza benshi sico CNDD yo yifuza. Inaco gituma guhinduka yohindura politike agahindura n'inyifato, uburo ntazohindura politike azogoba n'ijya nyifato gushika bisambuke. Ego murakoze Frederico bamvuga inyumvira. Pacifique namwe kare tukiri mu gice ca mbere mwari mufise ivyiyumviro n'impanuro mwifuza gutekerera abategetsi. Akabazo ni nkako mbajije Frederico bamvuga inyumvira, si rya mbere umukuru w'igihugu avuze amajambo abantu abarundi bamwe bakavuga bati mbega ibintu abivugira iki, ariko bwaca kabiri agasubiramwo vya bindi nyene akabikomeza. Ku bwanyu ni kubera iki igihe cyose akomeza nuko atumva ivyo abantu bamubwira canke arindi ntumbero afise? Nkuko Federico bamvuga inyumvira ariko arabivuga, nimba atabigira nkana canke abigira nkana, mwebwe mu muhanura iki? Mpereye kuri ico c'imvugo yiwe, imvugo ya Ndayishimiye isigurika mu nzira zibiri. Hariho inzira imwe nk'uko Frederic Bavugimbere bivuze, aho ari ntumbero y'ingene agomba gutwara. Burya mu vyo avuga umusomye uramwumva uwari ivyo arimwo uw'ukuri ari. Ku rundi ruhande hari ikintu we nyene yigeze kwivugira, aravuga ati erega jewe burya naragiye kwiga ivyigwa vy'iperereza, abantu ntibanabimenya ko jewe navyize. Muri ivyo vyigwa rero yize agenderako, wewe arafise ko iyo abantu bafise ikibazo kanaka ukaba utagira inyishu, ubazanira ibindi bintu vyo kubasa, umugani wa Dr Sonia, ukabazanira ibintu hamwe ukabatwenza gusa ikaba nka komedi, ahandi ukabazanamwo ibintu bitagira umutwe n'amaguru, bakaba baraharira ivyo nyene wavuze, nawe akaba arirenganira, we wafata ati nabashoboye, none sinarenganye, ivyo bizosubira bigaruke dusubire turabikindi gihe ngene dusubira kubakina. Burya n'ivyo abamwo, hamwe arivuga atabize nuko yivuze, ahandi naho akazana ibintu vyo gukina abantu, akaguma afata ko arakabumba aguma akina gutyo. Nivyo kenshi ndukuri je maze kumubonamwe. Rero ntawo kwitega ngo ejo ngo ko twavuze uku ngo Ndayishimiye azoca atangura kuvuga neza, ngo tutangure kumwumvamwo ijambo ritomoye. Igihe cose azoba adafise inyishu ku bibazo abarundi bafise, azokwama atuzanira ibintu bimeze gutya bitagiriye biva niyo bija. Hanyuma ico nari navuze kare nti je mu vyo yavuze, ahubwo icigwa nyamukuru cari kikwiye kuvamwo ni ikihe? Ni Mutama Petero Karavire Mbonimpa burya yakivuze neza, ati none tugiye kuraba abo babirigi avuga ingene batwara n'ingene we nyene atwara, we nyene tumusanga ari yavuze cyane abapedesi, ahubwo je nibaza ko wewe aza kwisanga mu ruhande rw'umukoroni we nyene, aza kwisanga ari umukoroni yambaye urukoba rwirabura, si n'umupedesi we n'umukoroni nyene. Gute? Duhere kuri iryo higanwa rya politike aba ariko aravuga ryo muri iyo myaka. Intwaro navuze abari bafise ubutegetsi uwo musi yari Jean Paul Harwa aserukira ububirigi. Arabonye ko hagiye kuba higanwa, hariho batavuga rumwe bikomeye gose akeneye ko iyo ntwaro ivaho, yitwa Rudoviko Rwagasore. Ati rero jewe ico ngira ndamuhanisha uyu muntu, ubwa mbere ndamuhanisha amategeko, nshiriho amategeko azomutuma adashobora no guhiganwa. Amushiraho amategeko ngo umwana w'umwami ntashobora kurongora umugambwe, gutyo wewe uravuyemo. Rwagasore ati ntaco, umugambwe urabaho. Burya muri iyi prona Rwagasore yari afise titre yitwa ngo conseiller general, ngo umuhanuzi mukuru w'umugambwe, ntiyashobora kuba umukuru w'umugambwe. Hanyuma hagera ihiganwa bakamupfungira ibururi, bakazana abantu bacunga kugira ntasohoke ntagire umuntu n'umwe bavugana, bamugirira ivyo. Abanywanyi biwe bamwe barapfungwa hirya no hino mu gihugu, ukabona ko bariko barababuza kuja kwiyamamaza. Ico ni n'uruhande rumwe. Urundi ruhande baciye bashinga imigambwe itari imigambwe by'ukuri, ubugambwe bugendera ku vyiyumviro butamitswe n'abo bakoroni nyene. Imigambwe izivuga iti kwikukira reka tuvyigize kure, reka bizoza inyuma, ababirigi bagumeho, muduhe gusa guverinema d'autonomie, turonke ni petite autonomie, tubeho
mugabo mwe mugume mudutwara. Rero haza ubugambwe buvugira abo babirigi bukagwanya wa wundi arondera ukwikukira. None twoja kwa Ndayishimiye, iyo hageze ihiganwa nawe agira ibiki? We wagira ibiki? Aho bashizeho amategeko abuza umuntu kuja kwiyamamaza, mbega nawe yagize ibiki? Ejo ndi mu matora duherutse ya 2020 ni yakoze ibintu bingana gute bituma n'uwabaye wa kabiri mu matora, uwo bahiganywe amatora aheruka, bitashoboka ko yitaba mu matora akurikira? Yakoze ibintu bingana gute n'ubu bikibandanya, hamurikwa imanza, hamurikwa ibiki, kugira ntibishoboke ko n'ubu baja kuhiganwa? Yakoze ibingana gute? None ataniye he na ya leta ya Jean Paul Haloa yakorera uwo batavuga rumwe n'intwaro yiwe witwa Rwagasore, nawe ivyo ariko arakorera abo batavuga rumwe bingana gute? Muri leta ya Haloa abashinze imigambwe bose barashoboye kuja mu higanwa ababishaka. Muri leta ya Ndayishimiye abanyapolitike bari umwe nguyu turiko tuvugana mu kiganiro arongoye Seforo Arusha ni Frederico Bamvuga Inyumvira, igikorwa ciwe umunyapolitike yogiye mu higanwa, ejo akatubwira programme afise, tukumva Ndayishimiye afise, nk'abarundi tukihitiramwo ko dushaka Bamvuga Inyumvira canke dushaka Ndayishimiye. Ariko Bamvuga Inyumvira ntashobora kuja mu matora. Kwa Jean Paul Haloa Rwagasore yarashoboye, umugambwe we warashoboye kujayo, mugabo kwa Ndayishimiye ntibishoboka ko Sefora Arusha yoja mu matora. Mvuze ako karero gusa ni benshi cyane, fata MSD, fata ni benshi cyane ari impunzi badashobora no guhonyora mu gihugu. Ivyo ntabyo dufise kwa Jean Paul Haloa. None muri abo mubi cyane ninde hagati ya Jean Paul Haloa na Ndayishimiye? Kwa Ndayishimiye, kwa Jean Paul Haloa dufise ko abo bariko bafasha Rwagasore kwiyamamaza, bamwe barafashwe barapfungwa, abandi hari uburyo bwinshi babagirira nabi. Mugabo ntidufise ibintu biri ku rugero rw'ivyo Ndayishimiye we wagira. Ndayishimiye arabanyuruza tukabura irengero ryabo. Ndayishimiye abakorera ibintu bimwe n'ukuri birengeje ubwenge, ukabona umuntu w'umunyagihugu muto kumva nk'ibi bintu tugiye kumva ubunyene. Umuplanto, eka abantu barumva umuplanto mu biro vya CNDH, uyu Shadia turiko turavuga muri uyu mwanya, umuplanto w'umukenyezi. Sinzi mu mutwe w'abantu sinzi ko bije umuplanto mu Burundi cyari. Inzego z'igihugu zishobora kunyuruza umuntu nk'uyo, hanyuma ukumva amasentare gushika ku rwego rwo hejuru cyane, umusubstitut wa procureur general de la République akavuga ko bidakenewe nuko habaho amatohoza, doshika bakrase ngo nta makuru ariho, ngo nta byo tuma batohoza ico kintu. Ivyo bintu Jean Paul Haloa ntavyo yagira. Kwa Jean Paul Haloa wapfumwa urenganywa mu butungane, mugabo ikintu nk'ico cabaye, amatohoza yateza kuba, urubanza rwarategerezwa kuba. Kwa Ndayishimiye nta n'urubanza. None uwo muntu agiye kuduha ayahe maleson? Hari umugenerale umwe yagendanye mbere Ndayishimiye amuzi gose, niwe yambwiye ati none ko Ndayishimiye gatwari kumwe twamaze imyaka 10 twitwa inyanka Burundi, uyu munsi niwe ahindutse kuza kwigisha abandi gukunda igihugu, niwe ajejwe kusubira kwita abandi abansi b'u Burundi. Nimba umutegetsi arekuriwe kwita abarundi abansi b'igihugu n'inyanka Burundi, uwe vyamuvuye ko ryari? Nimba barabitwitse bigafasha, rero akaba yemera ko abategetsi bavyita abarundi bigafata, nawe n'inyanka Burundi uko niko twiswe imyaka irenga 10. None wewe ariko akora iki kubona ari waje kwita abandi barundi nkawe gutyo? Mwijambo ryiwe avuga ko hari ibintu avuga biteye isoni, nimba afise abamuhanura bagende n'ukuri bamwegere, ngo ababirigi ngo bagiye banyegeje ibirombwe. Nukuri nakabara amazi ibintu uriko uravuga. None umuntu wovuga ngo yagusigiye inzu yawe, ngo hanyuma ngo ivyawe ngo yagiye binyegeje ngo mu nzu yawe nyene, ivyo mwumva bitari biki. Inzu yawe kayimarana imyaka 64, ngo jewe n'ukuri ngo inzu ndayifise ndayimaranye imyaka 64, ngo ino nzu yari irimwo ubutunzi bukomeye, ngo ariko ngo sinigeze ndabubona, ngo mfise umuntu yarayifise imbere nyanka, ngo ivyanje ngo ubutunzi bwanje yabunyegeje muri ino nzu nyene. Bafata ko ari wowe uri kigugu, wewe ufise igihugu imyaka 64, ubwo butare buraho. Abo bantu barakwigishirije abantu bawe, abarundi baragiye mu Birigi bariga ivyo byo
ku rutare baragiye mu yandi mahanga hose baravyiga wewe ufise intwaro ni wateza kubitunganya ukaja garuka inyuma y'imyaka 54 urira ngo baranyegeje ibirombwe ivyo bintu n'ukuri iryo si bara kuva umukuru w'igihugu aza kurira avuga ivyo navuga ati twe duteye isoni niba twamaze iyo myaka yose tudashobora kubona ivyo dufise nayo ubundi iryo nibara ariko nivyo avuga n'ikindi kinyoma kuko je mw'ishure ikarata yerekana ubutare bw'u Burundi nta muntu yaciye mu mashure y'u Burundi iyo karata atayize iyo ariko arerekana ubwo butare ngo iyo bunyegeje usanga ku ikarata buriko bwanditse ko aho hantu buriyo none abariko avuga ibiki buriya ngo ababirigi akaca avuga ingene biba ubwo butare babutwara ego data tubifate kuko abivuze ariko twibuke ko abo babirigi banasize bubatse amabarabara y'u Burundi tutari dufise ibintu vyinshi hari amazu menshi n'uyu munsi mu Burundi dufise yo mu gihe cy'abirigi ariko akimeze n'uyu munsi ntawovuga ngo ivyo bimbuye byose ntaco babikoresheje kuko igihugu ko bagisanze siko bagisize uworaba ndayishimiye ko yasanze Uburundi nuko ababirigi basanze Uburundi hanyuma uko babusize n'ingene wazobusigisha azoba yongeyeko sinibaza ko azoshobora gushikana n'icicumi cy'ivyabirigi bagiye bubatse ariko aho ndahave ngaruke ku butare abarundi bariko bararira mu mihingo yose y'igihugu wavuga ko ubutare babwivya bugira ubwabo bonyene wewe ariko agira iki uyu munsi havugwa amasosiyete abiri yiwe imwe iri Muyinga iyindi iri kwikorera mu Cibitoke amasosiyete yiwe ariko akora ibishoboka byose yigizayo abandi barundi bahora bimba ubutare kugira bugira ubwiwe acazana uruyeri rukomeye muri ino misi rumeze gute ngo mama ngo bashinze ngo sosiyete ya Sopebu ngo iza guhura na ya sosiyete yiwe nimba ari Sotebe ngo bace bakora ngo yindi ngo yitwa Sotebu ngo Sopebu ngo izokwitwa ko iserukiye leta uko leta ngo izanye itongo riri mu butare ngo none ngo Sopebu ngo Sotebe nayo imwe yiwe ngo izanye uburyo bwo kwimba ubwo butare ego data ibyo tubifate ni vyiza nimwe bavuga leta ifatana n'amasosiyete kumbure yigenga mugabo hageze bwa butare ingene bizoca bigenda ngo ya Sotebe imwe yiwe izokironka 84% ibizova muri ubwo butare ya yindi serukira igihugu yazanye itongo nye n'ubutare ikironka 16%. Mwumva ivyo ubwo butare buzoca busigara ubwande sosiyete ndayishimiye itwara 84% hanyuma sosiyete y'igihugu ironke 16% ku butare twebwe nyene twizaniye ni nk'umuntu yovuga ati je mfise umurima w'ibijumbu ku banyagihugu batoye ko bayumviza kuyadaye ko bovyumva wa munyagihugu wowe ufise itongo warisizemwe ibijumbu irizuye ibijumbu hakaca haza uwundi avuga ati jewe rero ndaje nzogufasha kuvyimbura tubishore mugabo tumaze kubishora ku kijumbu tuzoba turonse amafaranga 100 wewe uzoronka 16 hanyuma je ntware 88 inde yokumva ivyo bintu ninde wewe itongo ryawe ibintu wikoreye ufise vyiwawe byo kumvikana ko atwara igite kingana gutyo ukaronka ubusa kandi ari ibintu vyawe ngo wonda yishimira tubwira ngo abandi bi ubutare nawe ari muri ivyo bariko bararira ingene muzaci bitoke bazanye igisirikare ngo nico kigiye kwi ngo abahora bimba nabo abahora bimba inzahabu ngo nibemere ko bimbuye bazohiga isoda 70% batware 30% ubutavyemeye acavamwo none nimba ababirigi biba ubutare bakabugira ubwabo hari uwoza arusha ndayishimiye nabo basangiye kurongora igisirikare kuri ivyo byo kwiba ubutare bw'abarundi n'abanyagihugu aya marira abarundi bafise mu mpande zose ni hehe nawe azobataniye na wa mubirigi twumva ariko aratuka narijya wewe avyiba bigira ivyiwe wa mubirigi wewe twarabonye n'ivyo yahejeje kubaka bitari biriho igihe yaza rero ndaye nk'urangiza kuko mvuze ego umwanya utari muto ngomba nagirize ku karoro kamwe ariwo nayo nipfuje ko yaba twamwivuye kare gushobora kuba muri kino kiganiro n'umuntu afise umuvyeyi ari mu bagwaniye ukwikukira ku Burundi Muhozi Innocent afise umuvyeyi wiwe ari mu bambere bishoboka ko ari nawe wa mbere yandikiye ONU mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1940 yandikira ONU asaba ukwikukira ku Burundi imbere yuko nagwa gasora bivuga vyavugwa na se wa Muhozi afatanye na bagenzi we baja kurondera Nyerere Tanzania
barondera abandi bafatana mu Rwanda hose barondera ingene ababirigi babavako. Se wa Muhozi yaronse ibihano bitagira izina mu Burundi. Se wa Muhozi bagezaho baja kumupfunga, bamupfunga atambaye impuzu. Bamupfunga atambaye impuzu imyaka yamaze mu mpimba, imyaka n'imyaka kizira ko yambara impuzu agapfungwa atambaye. Igihe haje za ntumwa zawoniriza zije gukurikirana ico kibazo c'amatora niki, niho bavuze bati turakeneye kwaba uyu mutama yatwandikiye iyi myaka yose agwanira kwikukira ku Burundi. Ababirigi bagiye kumuraba mu munyororo hari, baramubwira bati ntumwa zawoni ziraje kukuraba, mugabo ugenda wambaye. Nawe arababwira ati jewe napfunzwe ntambaye, nabo ngenda kubaraba ntambaye, kiretse nimba nambaye ntazosubira kwamburwa impuzu. Ababirigi bavuze ati hako tuboneka ko twakoze ibintu nk'ibi, reka wambare hanyuma uzoguma wambaye. Uwo mutama agenda gutyo. Kubera iki mvuze ivyo? Nimwumve ababirigi umuntu yabahanze yamenye umutwe, bagize bati turamupfunga gusa. Iyaba yari umuntu yahanze intwaro Ndayishimiye gutyo, uyu munsi aba yatawe mu Rusizi, Ndondeza ibiriko irandika ati Ndondeza umuvyeyi wa Muhozi. Ababirigi bo umuntu yarabahanga gutyo bakamupfunga. Ndayishimiye abantu batavuga nawe atuma inzego ziwe kubanyuruza ntibigere basubira kuboneka. Vy'ukuri umukoroni dufise uyu munsi ni Ndayishimiye, ntabwo ari kuza kutubwira ngo uja kwiga ngo mu Bubirigi, ugiye mu Bubirigi nawe nyine ajayo aja gusaba izo fashanyo. Noneho nababwiye ko ari bahamagara ababirigi bakaza kwigisha abasirikare biwe. Rwagasore yize mu Bubirigi, na wa mukuru wa PDC navuze Birori yize mu Bubirigi, bose baja mu Bubirigi. Kuja mu Bubirigi sico cyaha. Rwagasore yaragiye yamenya y'ubwenge, akura y'ubwenge butuma aza gusaba ukwikukira. Hari abandi bajayo bagakura y'ubwenge bukuza kwica abarundi, bukwiba ivy'Uburundi, bukunaniza abarundi bene wabo. Nta kintu je numva no munsi nza gusaba Ndayishimiye, namaze kwivuga kenshi, niyo turiko turavuga dutamajambo. Abarundi nibo hageze ko bumva ico bategerezwa gukora. Uyu muntu atuka Eklezia Katolika, uyu muntu aka abahanya hagati y'akazi na muntu, uyu muntu atuka abarundi bo mu mpande zose ko ataco bari arabo kwicwa araba PDC. None hasigaye iki kiretse ko yotuviraho Uburundi bukaronka umuvyeyi w'abarundi bose ahuza abarundi, ntitwinda kwinjira muri izo ntambara kuko navuze biboneka zigiye gusubira. Hasigaye iki kugira twumve ko ivyo bintu biteza guhinduka? Ababa basendefted baba mu yindi migwi, uyu mukuru w'igihugu twese dufata gutya, dutuka twese, dukengera gutya twese, hasigaye iki kugira ngo Burundi twumve ko duteza kubukiza twese turi kumwe? Niho norangiriza ijambo ry'uno munsi.